Imani wa mashini. Ikawa mubashiri ikavyagira igatuza ikabwira Satani ngo wabo haleluya ndiyo kandi benshi barapfuye ndavuga ubu abandi n'ibira kandi atashikanwa baba yake amajana na utani arabia mukiriza jewe naho jewe kuri bana gasiga nduwa zohagara imana isi imana yoye oya sinajira ifanira sinajira ifanira koye
wayirondeye kangahe wakaba igiciro zingahe hajya bibaza ngo siho yari naho uva ngo narayiguze Kuzika tugiye Imana ngo nkumva nani ndayikumbuye ngo nkumva nani ndayikeneye ngo nkumva nani ndayigomba ngo sinigere bimeze ngo nguma numva intahe z'abandi uyu mugoroba bigomba bihanuke bigomba bikurode bigomba bikurode nawe ubivane wala ikibasizure haleluya Umviriza test. Muruba test. Ele yarabya kumviriza. Jewe biba bashaka kubahindukirira mugi. Kosha ikimazi. Hanyuma tugahagarike Imana. Ukabone Imana itari kumwe. Nta kibiri dukoresha. Umuriro wemuye na ote wamuriro muriro imana muriro bawe mumaziko y'abantu kandi kwica no kuzimana imenyeka bakabona ntari yati sa
Eliya arabaraba hageze mu masaha 5 saa sita arababwira kumviriza rero mashina babwira burya hariho Imana zifatirwa hari Imana ziba okipe zikibagira gahunda zo gutabara abantu bazo. Kurangije bakamuho kito bakora kose kibaho ngo arabwira ishobora kuba yahuriye kubindi ishobora kuba kuri WhatsApp urumva rero ikisoma message menshi yabibagiye gerageza ebaga baba ukugenda isaha ya kanga isaha y'ishera Imana zao bizari bigere ya Krista oya hayo eyo mutacho bitwaye bora sana mugabo nanje ngomba mumpe chance reka tume guhamira haleluya oya tume guhamira haleluya bora Yesu asifiwe Imana yacu irakomeye
Imana ishobora guhindura ibintu mu ijoro rimwe. Abayuda bose bagomba bapfa. Uri kuyatangisha amabukene. Uri kuyatangisha amabukene. Uri kuyatera akagira ngo yananirwe gusa byaha. Imana ishobora gufata. Oh my God. Viratari Gore Saratari. Aratari Gore Saratari. Urumuri wa
buzima s'il vous plaît aravuga niho yibona imana ishobora kurokora muri bene alo muri kiriya kibazo nyene ikigomba ijemo igitasiko gitonge pe igitasiko uzosohoka ihaye shashi abantu bavuga iyo tukibona imana ishobora kwiyerekana muri bene ubu buryo niyo yesu nazo haleluya Bwana Yesu asifiwe. Erega mwebwe izo ndababwiye mwatoye teme ikomeye cyane sinzi ko mwarose n'umwanya wo kwiga nditakoze naho mwatanguye kuwa mbere sinabizi aba bantu b'abayuda ndagomba ndababwire ikintu cya mbere igihugu barimo nticyari igihugu cy'iwabo murabyumva bari mu gihugu bajyanwemo ari nyagano nticyari igihugu cy'iwabo hanyuma imana kubera kumwe nabo bamwe muri bo batangura kuronka amaposita muri icyo gihugu gitangwa n'umwami Ahasuwerusi Moridekayi aronka akazi ka gadi reka tuve ngo hamwe muri iyi minsi gade Moridekayi posita yibukije ni iyi posita y'ubusiki alo hari akawugiye uheruka kumva k'umuntu yareka aravuga ariko ngo nigute kutugira apeti yo kurya ngo ariko kandi wanga gukora muriko muranyumva nigute utugira apeti yo kurya ukanga gukora muriko muranyumva nigute ugira apeti umwaka wose yo kwamurya kandi hagera gusirimba ingome ziwuzura zisigaye uko zigira gutuza ngo ariko ukanga kugira gutuza ukanga gukora ukanga gukora ataraba no mu rusengero rw'Imana nta munsi n'umwe urafata mikorofone ngo utange umutwaro ngo tugusenge tuzoronka akazi ariko apeti yo yijyanye sa mugabo apeti yo yijyanye kandi batabiguhaye ni ingorane n'intambara ariko Moridekayi umuyuda ageze muri icyo gihugu cya mirongo irindwi bya Ahasuwerusi posite yaronse yabaye posite yo gucunga irembo ry'igihimba cy'umwami muriko muranyumva kabisa hanyuma bikomeye ngo ari muri icyo gihe muri iyo posite yiwe hamwe n'abandi bari kumwe muri gare ngo yumva abantu babiri bariko bajya inama yo gutembagaza ubutegetsi bw'umwami Ahasuwerusi uko twavyumvikana sana bene data ivy'amapudeta bitanguriye mu Burundi gusa oya mwibuke ico gihe hariho imyaka yaciye Moridekayi kuko yibanga Imana kuko yubaha Imana aravuga ngo ndazi yuko yize ndashobora kuronka poromosiyo nkava kw'irembo nkagenda nkagira ikindi kintu mugabo izo ndya ntabwo jewe menyereye reka mube ngaha hanyuma kandi iyi nama
uwo mwanya ibyo ari byo byose ashobora kuba yariyumvira ati ko byufuza. Iyi niyo ntego yose iyi byose turariye mpaka mbere aho umwami iyo afata itarango akanka mbega umufuka ntibari kugira ngo ntibari kumomoka mugabo akembye kubyandika hehe bize yo souvenir yirigendanira ku ngoma y'umwami. Haleluya! mbere yaho ngomba nababwire icyo kintu cyaruta amafeza n'amazahabu, cyaruta amafaranga, cyaruta icyubahiro Imana umwami araba ngo cyandike. Bahereza abakarani barandika baca bajyana hariya mu kabati k'ibitabo barabika. Mbere ngo harahera igihe ibitabo byuzura 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 byuzura. Yesu ashimwe. Reka tuve ngo amen. Reka tuve ngo amen. Reka tuve ngo amen. Igitabo cyawe kitarazingurwa, kitarazingurwa, izina ryawe ngo risomwe. Hari umusaraba utegerezwa kwikorera. Halo? 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 Igitabo cyawe kitarazingurwa, izina ryawe ritarasomwa. Mose, ngomba nakubwire, hari igikombe kirura kiri imbere yawe, ahubwo saba Imana ingomezi ubandanye ukigotomere kugeza izina ryawe ryibuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Moridekayi birandika birabikwa, igihe kirarengerana, yarakoze igikorwa cyo gutabara umwami kirabikwa. Hari ijambo Imana yabwiye Daniyeli biri muri icyo gitabo rero. Ngo bibakanishisha shara wewe gusa ndawirinde. Ntiwihutishe dosiye yawe, ntiwihutishe porogaramu y'Imana. Ukwiteganya kwiteguka pe kabisa. Ni Imana, ni Imana. Moridekayi arabyibagirwa, mugabo wabyandikishije mu gitabo nawe nawe kumwibagira. Mu ijuru hari Imana yibuka, hari Imana idata, hari Imana izingurura ku munsi ku munsi. Hanyuma ba bantu bagomba kwica umwami baciye bafatwa, baranyongwa, baricwa, bahabwa igihano cyabo. Umwami ngo mu baganwa bandi acakuza uwitwa nde? Uwitwa Hamani arawukuza amuha poste ya premier ministre. Yari akomeye kuko yatwara ibihugu 127 uhereye muri haya muri Asia ukaza no muri Afrika, muri Ethiopia, muri Ethiopia aho niho umwami Ahasuwerusi yagera kuganza muri Afrika. Hamani yari akomeye, amaze guhabwa icyubahiro n'umwami Ahasuwerusi, Hamani ngo aca aratanga aragara pe. Agaye igihe cyose avuye ibwami ngo ageze ku irembo, abantu bose baca bagira gute? Abantu bose bari ku irembo barunama ngo ariko Moridekayi aravuga ngo ubu Bugesera bugomba gufata icyubahiro cy'Imana. Mbega yitwa nde? Yakoze ibitangaza ki? Moridekayi ari
tuzokira icyubahiro kiraduga muri Hamani kiramumorera ngo acaravuga ngo acategura inama ikomeye aravuga ngo ngomba nice njya mu Yuda. Reka wawe reka tuve wawe haleluya. Yarazi Moridekayi naho yicaye kure yarazi ibanga agendana yicanye yarazi Imana iri hejuru y'abami ndetse n'abatware hejuru y'abakome hejuru y'ibizima naho hararika hariho Imana ikomeye ari hejuru y'abahanuzi urabona turazo cyane Yesu mwana w'Imana waduriye indonyo bakagenda haleluya amaso yanjye ntiyazamura indonyo bakagenda. Moridekayi arasinyisha Hamani ibye bakagenda ku mwami Ahasuwerusi birinda ngo baramubwira bati erega icyubahiro ufise hato umuntu umwe wenyine bati oya reka Moridekayi apfane n'Abayuda bose bari muri kino gihugu. Abayuda bose bari muri bihugu 200 bose bapfe. Nababwiye bene data iyo mutora tene hari igihe mutamedita mugafata akajambo kamwe kandi rahinduka. Alo Fabrice biragira gute umuntu agahagarara kuri birahinduka gusa asotera yuko ibyiba bigira gute asotera yuko ibyiba bishikirwa mugabo ashaka ko bishikirwa ntazi urugendo ingene rungana kugira ngo ibyiwe bigire gute mbere ndamubwiye Hamani ngo acagenda ku mwami Ahasuwerusi baramubwira ngo jewe nditeguye kuguha italanto 10,000 ndabihe abantu babika ubutunzi bwawe ute kuri konte yawe hanyuma unkundire gusa ubu bwoko bw'Abayuda bwose bupfe. Umwami Ahasuwerusi aravuga ngo wewe naragukujije, wewe naraguhaye ububasha, naraguhaye ubushobozi, amahera yawe ntayo nkeneye, amahera yawe yagumye ubwo bwoko nabwo ubufise mu maboko yawe ubugetwa nibyo n'ibyo n'abatera birendanze amajambo nk'ayo Moridekayi arayumva, Abayuda bose barayumva, ivyete Hamani baravyandika ashirako ikigondo c'impeta y'umwami Ahasuwerusi ahamagara abaganwa 127 n'akarere gakomeye ahantu hose hari Umuyuda. Mbize ndakubwire ntaho bari guca bahunga ngo basubire muri Isirayeli, ntaho bari guca bahunga. 127 ibyo bihugu Abayuda bari barasize
ndava ku gitanda ndaryama munsi y'igitanda. Muriko muranyumva? Bariko bararasa biteye ubwoba. Iminsi itatu ntasohoka mu nzu atakintu na kimwe ari amasase gusa, atawushobora kwica, atanaha urindi yishima bicima. Abayuda ngo bavyumvise ikintu Moridekayi yaciye akora iki, ngo yaciye yambura impuzu yari yambaye, yambara amagunira, atangura kuzunguruka ku rugo w'Ishushani ku kirimba. Sinzi ko mwumvise hari wavuze naho azoba ari cyenyene ngomba kuzunguruka igisagara mbonye ibitagenda neza mu gihugu kugira ngo Imana ibihinde. Moridekayi ariruka acika umusazi. Esiteri yari ku kirimba, warabyumvise Moridekayi yambaye amagunira kuri pale presidansiyeri. Ibyabaho Moridekayi yambara amagunira. Esiteri batuma inshoreke ziwe n'abamugendanye kuja kubaza Moridekayi ibyo arivyo. Moridekayi baramubwira ati umviriza, byaheze, byamaze gusinywa yuko umwida wese apfa, n'ukwezi rwashizweho n'itariki yashinzwe. Hari ijambo yamubwiye Moridekayi, reka tuve ngo wawe, reka tuvuze ibiganza tuve ngo wawe. Yesu ashimwe. Moridekayi abwira Esiteri ati ntawuzi icyatumye Uhoraho yarakwimize ukaba umwamikazi. Kumbure kwari kugira ngo uzuseruke mu gihe bwinshi, ngo nayo ugapfa kwiyumya. Nta kizobuza ubwoko bw'Abayuda ko tugira gute, ko dutabazwa bivuye ahandi, ariko wewe n'inzu ya so muzogira gute, muzohona. Bene data, ijambo rirahinduka, ntivyizanye vyararumye. Esiteri arababwira atuma kuri Moridekayi atereka maze amezi atatu ntarengukishwa mu karusha, maze amezi atatu gasanga umwanya mu biro. Kandi rero ngiyeyo kandi siripurize, ni cyane mfiki kimwe gusa, na jewe cyagira gute, cyanicwa. Esiteri amaze kumva amajambo ya Moridekayi amusubije, aramubwira ati basi rero ndaheze amagara kugira ngo ubwoko bwacu butabarwe. Ndaheze amagara, koranya Abayuda bose ubabwire bamara iminsi ingahe, 3, bisomesheje ataco barya ataco banywa, hanyuma na jewe ndaho muri sitoke byuzuye nd'umwamikazi. Jewe n'inshoreke zanje nzokwifatanya namwe mu kirimba, nanje nisomeshe n'abara amagunira dusenga Imana. Naba nabukiwe gupfa, reka tube ngwawe. Haleluya! Ngomba kugenda nitakambira umwami, ndamubwire ko iteka yaciye ataho na jewe rigiye kunsiga, ari ugupfa mfe. Umugabo shiti umwami Segaba niyatunga inkoni y'ubugabe bwiwe. Haleluya! Aho honyene ntushobora kurokoka. Reka dukomere amashimane yacu. Haleluya! Bafata iminsi itatu batarya, bafata iminsi itatu batanywa, bafata iminsi itatu barambara imbere y'Imana. Dosiye yabo yari yanditse ngo mwice. Niho rero ryajoro kuri ya hembe, reka tuve ngo amina. Haleluya! Kuri ya hembe batora
Yesu ashimwe. Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Ubwiriza bwakeye ngo Abayuda aho bari kubahagarara hehe ku gakaritsizo ngo uwo munsi utabigambye birahinduka. Abayuda baba aribo bahagarara abansi babo. Umviriza ingene byaciye bigenda kugira nababwire igitangaza. Morodekayi yari yashinzwe igiti cyo kumanikwa, mugabo ngo birahinduka. Hamani aba ari wagira gute? Impeta yari yambitswe Hamani yaciye ayambugwa yambikwa Morodekayi. Imana irahindura ibihe. Impeta icyubahiro. Hari akajambo umwami yari yabajije Hamani ataracibwa ku iryo teka, aramubwira ngo mbega umuntu akunze guhabwa icyubahiro n'umwami yokorerwa iki? Yokwambika impuzu z'inyambarabara, akambika impeta y'umwami, bakamwicarika ku ndogoba y'umwami, bakamutembereza ku mugore y'ishushanyo, bakagenda barasemerera bati n'ukukuze n'umwami azoharagira gute? Azoharagira. Umwami Ahasuwerusi bacabwira Hamani ngo genda ubikorere Morodekayi Umuyuda yamwicara ku irembo. Reka rikomeye amashoresho magana. Imana irahindura ibiti. Imana irahindura ibiti. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Fabrice yabivuze yavuze ibintu bya Petero mu isezerano rishaka, yavuze ibintu bya Petero. Herode amaze kwica Yakobo, umviriza, amaze kwica Yakobo ngo abona yuko bihimbaye Abayuda bose. Muriko murabyumva? Ngo acarabura ngo reka niyongere nanjye na Petero. Mugabo baba mu ishengero ngo barabimenya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Abo mu ishengero bagira gute? Barabimenya. Baravuga turazi ko Petero abinongera Herode. Ngo bagenda mu nzu ngo bagira gute? Barasenga Imana kubwa Petero. Mu gicuku Petero ngo yari acunzwe n'abasirikare 12. Mugabo ngo mw'ijoro bwaca yicwa, mw'ijoro bwaca yicwa. Umumarayika uhoraho Imana iramurungika kugenda kuri misiyo muri Ligabohero. Baraza basanga Petero asinziriye hagati y'abasoda babiri, ari haryamye abohesheje iminyororo. Umumarayika aramukoma aramukangura. Petero ngo yari abibonye mu ndoto, ntiyari azi ko ari realite, ntiyari azi ko ijuru ryabihinduye, ntiyari azi ko ijuru rigikoze. Ngo yibwira ngo ni ngo umumarayika arakobya aramukubikanga, aramubwira ngo ikubire ko umutamana wawe. Aracagagura imigozi ngo Petero yikubira ko umutamana wawe. Umumarayika aramubwira ngo kurikira. Aramukurikira ngo barenga ku bateranyi ba mbere, barenga ku bateranyi ba kabiri, ngo bagera ku rugi rwugatswe rw'icyuma rwugaye Ibohero, ngo rubabonye ngo rurabiyugururira Imana yacu. Reka tuve ngo amen. Haleluya. Haleluya. Petero ngo barengeranye gato, umumarayika aramubwira ngo ahandi hateye ubwoba haraha, aha hasigaye ni urijyaye. Reka tuve ngo amen. Reka tuve ngo basubeshe Imana. Iratabara, irahindura ibihe, irahindura ibintu. Amen. Haleluya. Reka tuve ngo dusenge Imana.
Idatsi iri kure yawe, iri kure y'umuntu n'umwe, kuguruka bakavye woyumva tera intambwe dusenga Imana. Twinginge Imana ku bwawe, twinginge Imana ku bw'umuryango wawe, twinginge Imana ku bw'akazi kawe, twinginge Imana ku bw'indwara yawe, twinginge Imana, twinginge Imana. Iyo akoze n'iyo ntaho yagiye, n'ivyo yakugira ibikore, tugomba gusenga Imana.
bakunzi b'urubuga bwa Yesu TV turabaramukije amahoro y'Imana data wa twese. Uyu mwanya muri studio ya Vuga Yesu TV turi kumwe n'umuvyeyi akunda Imana, hanyuma turamuhaye ikaze atwibwire, atubwire amazina yiwe, hanyuma aheza tugende ikimugenza akazi. Amen. Amen. Mazina y'uwanje nitwa Nibitanga Floride. Nibitanga Floride. Bandanye. Sengera ku ishengero rwo ku Musenyi. Ndakunda Imana. Imana ishimwe. Kandi ndayikunda ku byiza ibyo nkorera. Ego dugira ko turabona ko watugendeye hano muri studio ya Vuga Yesu TV, watugendeye kandi ni byiza wakoze. Tubwire rero ikiri ku mutima ugomba kutubwira, turaguha ikaze. Jewe kiri ku mutima nshaka kubabwira ibyiza Imana yankoreye. Jewe narabaye ngaho ndiga amashure, ndaheza ndagera mu bigero nk'abandi biga ndagenda kubaka. Tugiye kubaka naciye mu bigeragezo bitoroshe. Namaze umwaka nubatse ntararonka umwana. Umwaka uhetse ndatwara inda ya mbere iravayo, ndasubira ndatwara indi nda igira kabiri iravayo, iya gatatu iravayo, iya kane iravayo, ndetse iya gatanu. Kuko kugira gatanu nabonye ibibazo byinshi cyane. Jewe ntwaye inda n'ukuri sinigera ngira gusa iyo nda igeze mu mezi indwi. Hari ku munsi wa gatandatu numva mbyutse gusa intege nkeya, nirwa ngaho haragera ko bagenda gutegura muri repetition, twaragenda gusenga. Ndababwira nti jewe numva ntameze neza, ndaryama bakagenda muri repetition. Hageze ku mugoroba hagiye repetition baca baza kuraba nyine twakorana n'abari twakorana nyine baje bashitse mu nzu. Ndababaza mwe ko muzima muciye muti bateye ko batabashika turasenga. Dusenze kuva mu gatondo ndani yari igetse koma. Basengeye numva ikiri mu nda kirakaje kose, kiratekereza kwa kundi. Baherekeza batashe, turagaruka muhira turarya. Bukeye mu gatondo umutwara arambaza ko none we wumva burya mperuka kumva umwana akiri hahandi mw'ijoro. Baca baritegura nanjye bimuha ndaja ku kazuba kuko barakumva abavyeyi banye akayi mu gatondo, imbere mu ndira ati n'akayi barakantegurira akanywa. Umva bije kwakunda ndetse kandi ku mutima mubi ndibuka mwe vyanje ko bwa mbere umenga ndahevye kuja gusenga. Ubwo bamaze kugenda cyane ubu ijwi rimbwira ngo ngenda kwishengera. Candoka ndambara ndabakurikira ndashikayo turasenga. Kiritira ibahera bageze gusengera abarwayi, bahamagara abarwayi ndahaguruka baransengera. Bansengeye numva yanjye irakataje rwose, numva iradutse ikisubira iraceretse. Ndabirindira ndataha, dutashe burira buraca bukeye mu gatondo umutwara arambaza wumva gute. Jewe umwana akina mu nda hahandi twari kwishengera. Tugeze ngaho acambwira ati none uragenda kwa muganga? Oya je ntawe nje. None uko bagenda kwa muganga nako kugenda ku bitaro kuri Kumpanda. Ibyo bambwira n'ibindi ko ndumva ntaho nje. Kandi hari hageze kugira polisi yanyuma y'ukwezi bari mu bwacu n'ibyivugira. Acaragenda ku kazi, agiye ku kazi nawe nyine ntiyashitse mu nzira acaragana. Agarutse ashikira ku isoko ku Musenyi, acarandira ku telefone, wowe uri muhira? Yego niho nje. Ntiwagiye kwa muganga? Oya je sinagiye kwa muganga. Basi mugende kuraba mu dogiteri wawe ubujumbu. Yego ndagenda ngo tubivugane. Acaradoga aradafungura ngo tugende aramperekeza abari bitimodoka ndagenda. Hari hakiri mu masaha y'imbere ya saa sita dogiteri yakora premi hari muri kuri. Ndagenda ashikira muri ville ahantu hakorera mugenzi wawe. Amubwiye kungene kuva gatandatu mezi. Acarambira kurindira rero ugenda ku mugoroba kuraba Kasayi. Masaa 8 kuraba Kasayi. Shitseyo
dogiteri kujya kuntu abaganga barahezaguye arambaza umeze gute magambo ni bukebu kuko ndiko ndakuramba umeze neza nanjye nari nifite ubuzima bwiza bwiye hanyuma rero acagira ati ndamubwira nti kuva gatandatu umwana ntakina abwira ati cyagenda kurabi aragenda kwiradiyo arandabira aragerageza ubwa mbere aragerageza biranga je nanje uko byari bimeze kw'izo inshuro zose zagenda zivako aragenda muri ekogarafi ibyo ariko aragira nanjye nkaguma ndabiraba hanyuma mbonye ariko arangira ekogarafi nguma nitegereza radiyo yuko uwunze ariko aragira ubwa mbere biraba arasubira agira ubwa kabiri agize ubwa kabiri mbona ikintu ciburutse papuro nko kujya guterura igipapuro ku mazi kiradutse hejuru ku mazi kirarerembe kica gisubira kiradubira zarumva muganga avuze ngo mata umwana ntiyashobora gukina ngo yapfuye ngaho hantu numva kwihebura numva ndavuga nti umwana agira gatanu ntasubira kunsiga hejuru ca ndabyuka rwose n'ibivugo byinshi kugira ngo simbe nikubirwe hasi muganga dogiteri Gasare caramfata rwose arancakira ancakiye ankoza hasi madame Zugirigire n'ibiki nureke ca ndareka acaranyibutsa bukebuke shikanye hasi acagenda ku rugi acarugara ashyiramo urufunguzo acararukura arandika ndarira ndaheza nejeje nkora telefone ira isona cyari yitavye ndamubwira nti umwana yapfuye ati sa umwana yapfuye telefone ndayizimije n'ubu mu mutwe nari mfise yuko uwo mwana adashobora kunsiga hejuru ca ndakoroka ajya kuri mezo medikari urahabona ni mw'ibarabara rija muri vire kuko rigenda mu mamodoka amanuka n'ayaduga menshi ubwo Imana yo mw'ijuru byose yarugaye nasanze hahagaze bisi ivuga muri vire ca ndagenda nihanaguye neza ndicara abo twari kumwe na kimwe bamenye ndagenda ndashika muri vire nshitse muri vire ngenda kuraba wa mugenzi wanje hahandi yarari sanga agiye gusubiza kuri kiriniki umukozi wiwe aca ndamubwira ingorane duhuye nazo aca agenda kutelefona baca baraza baca bagaruka ntibashitse nibo bagarutse nkandururuka ndagenda bukebuke kuri esikariye shikira ya modoka barimo baca banyugururira umwango w'inyuma nabatereye ko kari nari mfise ca ndaryama ku ntebe y'inyuma yabo baca bambaje ndababwiye ntibavyemeye baca dusubira kwa muganga dogiteri Kasare bashitseyo jesi nigeze mva mu modoka bababwira mwe nimugende je byambwiye nabibonye kandi navyo navyiboneye aca aragenda ababwira umwana yapfuye tugende kuri presere ja biherere baca baragaruka baca batelefona umutware aca ariko jegeza kumupapuro ndiko ndaza ca tumurindiriye adushikiye bambwira ko tuja muri presere jewe sinjayo ubu nyene ehera aba we nta n'impuzu uri buzanye niyambara igitenge kimwe n'agasakoshi dutahe tuze ryo mu gatondo baca barankundira n'ukuri turataha kugenda mu Kanyosha dushitseyo twazindutse mu gatondo abantu ntazibagira banseretseko iryo joro umukuru w'inama madame wiwe n'uwundi mubanyi baraye baraza mw'ijoro badusanga kuko rugo tugiye kurarako bukeye turazinduka kare twaca kare mu gatondo ka kare kuri presereja dushitseho muganga aradutora aca arambaza madame nisa buke madame jewe nasuye kugwara nari maze indwi zibiri mvuyeho nahagware ndanakama n'amaraso bantera amaraso uje mu ntoki ibyo nzanye birampitana ndamubwira ko umwana yapfiriyemo aca ashyira imiti imbere yanje agenda kundondera dogiteri acaraza tuvuganye aca arondera umuganga ankurikiranye aza kuzanira imiti yo guprovoka imyanda yive bashiramo ikinini ca mbere biranga ikinini camara amasaha 8 aho ari ku munsi wa mbere turirirwa nje kamwe amasaha 8 aheze basubira mu ikindi biranga cyagiye kumvamo ku munsi wa gatatu umugoroba narushigeze ahantu habi n'ibindi warusha ntagire kubyara uwo mwana ndavuga nti Imana uri mw'ijuru
urakoze ntaguciriyemo umubyeyi umwana akomeye yari yapfuye havamo ikiziga baramunyeretse hanyuma cyaragira akivuye none akibona imana urakoze wowe ukidukiritse ari ndazotwara hari umwana njye sube ndayitwara ubwo ibintu bimbaye ko bisubiye kuba nk'ubu cumi na gatatu umwanya nca ndaryama ndasinzira umutware bambarira ko jewe nakize bambarira ko umwana yapfuye ageze ku masaha y'umugoroba niho umutware yabaza muganga none ko uwa mbere we nzi ko yapfuye ubundi ho ni gute ko yo nturamubona teka acaraza acahura nanje ndikanguye ivyo nari maze iminsi itatu naryama ca turagenda tugiye barafungurira nyine ivyo bateguye uwo munsi umugoroba ca turataha mu Kanyosha bukeye twirwa mu Kanyosha kuwa gatanu ca tugira amaziko umutware aravuga tuzagira amaziko i Bujumbura kuko abo twagenda tubura abo twashoboye gushika kabure babaye bana babiri uwa kane n'uwa gatanu hama tuca tugira amaziko ca turaza satani yakomeje ankurikirana cyane ku munsi wa mbere mu gatondo nahambye kuwa gatanu fatwa n'ibintu ndyamye abanyeshuri dutunze bagiye ku ishure niyaze ndavyiga ndasubira ndiyaga ndavyiga ndavyuka nja hanze niravye mbona navyize aho twari turi kumwe yasuye Bujumbura kuzana ibintu twasize cyo twari turwaranye mu bitaro ndamutelefona ntiburya nagwaye cyambwira ndikundanaza nicaye hanze kumpamagara umubanyi abona navyimvye turinjira mu nzu turasenga tuje gusenga umutwara barashitse tutegura tugenda kwa muganga tugiye kwa muganga namaze kuvyimba abantu bose bambona navyimvye ndadushikiraho umukuru w'inama aho ngahari arambona arakanguka turinjira mu nzu hakorera turasenga dusenze ca tugenda kwa muganga dushitse ku bitaro barantera agashinge baca baranjyana ku gitanda nduhukira nduhutse ca numva nshaka kuvomeza ca ndavyuka ngiye kuvomeza sose byahereye ngaho ubwenge ca ndatemba mugabo imana yo mujuru yawise amarayika baransama ari ngeze ahantu ndiko ndasohoka yicaye abantu batonze kwa muganga baca bansubiza ku gitanda ibyabandanije sinamenye nagiye kwikangura abantu bariko barasenga barushe bariko barampepera ca ndahembuka mpembutse isura mu mubiri imana ikirankiza nshitse mu muryango ati ntigiye kumvikana ibi bintu bimaze kuba bibaye inshuro nyinshi ni ukuja kwa muganga ca dusubira kwa muganga kwa dogiteri i Bujumbura arampima angira examen general nta ngwara n'imwe bantuye abaganga nuko imana bahezagire araburi baza kubona examen zose negative acambwira ati burya rero uko kwibaruka nta ngwara twoshobora gutora genda umare amezi 3 uzoshobora amezi 3 aheze hari muri ya 2014 muri 2015 mu kwezi kwa kane tugasubirayo subiyeyo acarahindukira ordonnance acandungika muri uwakane andungika barangira iyo examen bagize examen irahera iheze ndataha so yo gutora amaresulta baca aca muganga dogita ndamubaza ariko arantekera izo radio yabire muganga none wabona ati oya agenda dogiteri yakutumye arakubwira ndabijana muri vire ko dogiteri yari yaje dogiteri arabyakira arakuza envelope akurayo y'amaradiyo arashira mu mashine ziwe arabyo batoye abibonye ambwira ngo madahisa burya wowe igifungo cy'iwawe ushobora gutwara umwana ngo avuka akomeye icyo gituma abana bawe baguma bapfa igitereko cyawe ni bikorone isa ni bikorone urabona kimetisha amahembe ngo mufashe twara umwana akavuka ngo gifata aha barakata aha amakaci bagiteranya kamera nk'agafuka igitereko gitwara umwana tuba tumeze nk'umufuka njagaho ndarira amasozi menshi cyane ndavuga amara none ntaguciriyemo utwo duhembe baradukase cyane ntibadukase ndakubwira bandanya ndamu aca yorodani
natwe ndagenda icyo gihe hari harimo muri ya kirize y'ubujumbura ntitwaca kumutakura tuvuye ino twaca hariya muri wa karebe ndatumva ndamubasha cyane imana nyamana yiyerekana nk'imana nshitseyo cyasanga umudogiteri bambwiye uwo munsi niwe yakoze cyadabimushira asanga arugaye agira agenda twahuye mu nzira yagusohotse cyadamuhereza iyo kete aca bitegurira mu nzira nyine ntiyasubiye no mu nzu arasoma ingoma atanisa ngo n'ubu nyine ikintu cica abana ntacyo babonye gusa ntacyo babonye igitereko kimeze ukuntu kiratwara umwana akavuka akomeye mutahe niwasubira kutwarira ku kwezi kwa mbere uzocuza tuzoronka umwana mu izina rya Yesu. Yari umukristo aca asubiza bya bintu byose nabifise ndataha ntashe shitse no ku musenyi nari kumwe n'umudamu yamperekeje twajanye w'umugenzi ndabura kungene shika muhira ndavuga umutwari nza kumubwira gute cyashikira ko umugenzi umugabo rero Imana ikora nk'Imana dushitse muhira ubwo nyene nza numva rantelefone nitavye ntira telefone ndiko ndambwira we nibi uri he je naje ninga ku musenyi uri ninga kwa suku acaraza asanga muryamye mu ntebe ntariza mose kumatagira kwangana ndamubwira ko muganga yambwiye byose ko igitereko kidashobora gutwara umwana kurya nyine nabikubwiye acambwira ngo none ni iki uca ngaha dutaha ivyo n'ibisanzwe tugenda aca tora bya bipapuro bampa byose inyuma turatashikamo ariko ukuntu ngiye kwa muganga ni ukuri Imana ibahezagira abantu twakoranye kuba vy'Imana abo ngaha kw'ishengero yari shefu Nehemi n'umuryango wiwe na mukuru w'inama iminsi yose nagiye kwa muganga nkavayo bapfa kumva naje baca baza kundaba kumva ivyo nazanye ni ukuri umuryango wacu wari uruhije ishengero wari uruhije abagenzi kubera ivyo bibazo vyama vyaje ndababwira ivyo bambwiye nabo nyine baja ngaho barabura icyo bafata n'icyo bareka turabaherekeza barataha baciye bagenda baja hamwe bagira gurupe y'abaterano y'abantu 14 imihana yarimo yari imihana y'abantu batatu umuryango wa muje nama mukuru wo ngaha umuryango wa shefu Nehemi umuryango wa Diodone baja hamwe baravugana shefu Nehemi bajamwo nk'umugive wabo barakora uwo mugwi w'abantu 14 tutabizi twebwe mu muryango wacu baca baza baratubwira natwe tuca tujamo iminsi yose guhera ku munsi wa mbere umwe yaririrwa mu gifungo ntitwafungura ntitwanywa amazi umugoroba uwundi akagombora uwundi dukorera ku dutelefone uko indwi igahera ibyo bihe twabimazemo igihe cy'umwaka n'inusu umwaka wa mbere waraheze turatanga ubundi mwaka wo muri 2015 harahera 2016 harahera muri 2017 mu kwezi kwa kane n'Imana yadutabara tubona agacu ko gutabara aho Yesu kuva ngo twari turose umwana niko kwezi nasamye n'inda y'uwo mwana ubonye ndabyumvise numvise ntango kumererwa nabi sinari nkigomba no kujya kwa muganga naciye ngenda ndagura agatesite ndipimye mbona ni positive ndakabika nitwarashize ndamubwira ntuye nagiye kugura agatesite ndipimye nabonye ni positive abyumvise ajya atowe yarwaye aca nk'amayanja ndagenda kwa muganga ngiye kwa muganga bangiriye teste de grossesse basanga ni positive ndavuga Imana irakoze ndashika umutwari ndabimubwira ndamuha resita bampaye arabona ati ni sawa ubwo nyine twaca tugira umugambi wo kujya kuraba wa mudogiteri wacagiye ngenda nikore bya bipapuro byose ndamubwira ni dogiteri ndamusanga kuri kabine yiwe ndabimubwira aca avuga ati mada byagenda kurabe aca arampima abona nibirinze inda y'ikizibiri aturafise inda y'ikizibiri muga ntiyashika mu gitereko genda ahereze y'ikizibiri nugaruka tukaca tumenya icyo dufata cadataha maze kugeza ibintu bisubirayo acambwira ati ni neza cyane inda yashyize mu gitereko imeze neza agahema neza ambwira mpejeje tutashe titaha tuzora umwana mu izina rya Yesu amen ndataha acambwira yuko uko ukwezi kutashe uzamuza turabe ingene inda iri kirakura ukwezi guheze nasubira kugisha ekogarafi ibyo bihe nabibayemo amezi indwi aho
sinasuye kugaruka ino naciye ngumi Bujumbura mu muryango w'umugabo kwa mugenzi wanje nyuma y'ayo mezi yose n'uwo mudamu Imana imuhezagire madame Gloriosa nitugaritse tumuhezagire twabanye amezi 8 angaburira nyene mbayeho nk'umwana wo muhira kugeza ku munsi wo kubyara nama mu masengesho iminsi yose kuwa gatatu kumusaba kuba mu masengesho umunsi umwe mezi yose nama mu masengesho nami imbere y'Imana ku munsi wa kabiri nirirwayo nisonzeshe cyangwa ngo umukenyezi yirungeze nisonzeshe yaje narisonzeshe kandi nabana n'Imana kandi nabona ikiganza cy'Imana umugabo araza hari mu kugera ko byara ku mezi 9 aje ku munsi wa kabiri niri mu masengesho ashitse mu muhira turatera inkuru umudamu n'umuntu atwenza cyane bamubaza biko waje kuraba madamu ateye none ko hagere ko twibaruka wazaniye kumugore ngo jewe ngo n'umwisha ati bisenzo mu mwakiriramo ngo nta kibazo niyaboneka kuyakira hanyuma ati turatwenye nyine turamuga tutoya nta mwana wamwigisha tuzokwakirira mu ishati tuzomuha ibyamboga by'umwana turafungura mu ijoro turaryama bukebwe nyene Imana ikiri yerekana nari fise rendez-vous ya 14 décembre 2017 mugabo rosisi hataragera 14 sanumva turyamye mu ijoro njyamye washitse aje kundaba hariho chambre yaryamamwo hasi nanje nari fise chambre yanje kuva mu mezi yose yo hejuru naryamamwo hafi ya nyamudamu nyene ajya ashaka gutaha yaza agomba gusura ku kazi mu gatondo azinduka ajya 12 nanje kugusezera ngo nta naryamye mu ijoro idugumba nihindagura ameze nabi kumva noryama gusa atanusonga n'umwe numva cyandabwira nti ngo basi ngo bayindagiye ntari ndakugurira ndabyuka byose ubutuntu hasi ibintu bibaye nibi ntashaka kugira ko twitezwe atabiteguye no mu mutwe bitazi nawe kubera ari imbere yanjye ntaje ko foro ibyo ni bibi kandi naje nabyumvise ndamara none ni iki kandi ndandara bona nisa yumvira manje ntibaye mu gihe cy'amarango goro nguru abe foro bibaye nawe acyarasohoka n'ingoga araraba arabyo uco telefone na dogiteri wawe mubwire nawe twari duherukanye kwiyondwi ambwira ati ikintu cyose uzobona uzoca umbwira ampaye amayekizano nzogirisha kugira ngo turabe ko amaraso akomeye ko yari yambagiye ngo tuzobyara neza yani je nshira kuri porogaramu tuzogira pare cesarienne ati nta kibazo ndamutelefone telefone y'ibicira cyamo ubwo nyina caranyitaba kubera Imana twari kumwe acambwira ati cuza kuri ruwakare duhurireho kandi niyo Imana yashatse kubikora mwako gatondo ariko n'uwo mudamu atwaye abana ku ishuri atagaruka vuba ni Imana yiyerekanye kugira ngo bemwe aho gatondo nyine akiri muhira cyo tugenda uwo mwanya twari aratumutwe acisubira hasi yo yari yaraye reka amanuka kuri esikariye ku ngazi aratemba ariboma aramuka ku rutugu kubera uwo mwanya yaciye ahora nta n'ijambo namwe yasuye kuvuga turajya mu modoka turagenda tugiye ahitanije abana mu irohero natwe tugiye kuri ruwakare ntaguciriyemwo aho hari ku kwezi ugira kangahe hari ku kwezi aho nabona ayo maraso hari kwezi kwa nyuma nyene hari hageze kubyara ari gusanze ku 14 hari hageze ariko aragera yabandanya hanyuma umutware acaca ngaho niwe turiko turagenda muhindukiye ahindukiye mu modoka konyabona yihebuye acamara kuwe urameze uje sinkora abantu bagwaye babiri ngo ndagusika ngamwe barara kuryambere ngo nce nigira ngo tubandanye cyakanye naguma banda kwivuragenda tugeze hajya ku ntuzenya Biblia suye kora basamize kwa kundi acatora Bible n'umuntu agenda na Bible mu modoka aramutsingurira ijambo ry'Imana amuhati somo cyaramuha arasoma ya Bible cyarakumye bandanya no kwa muganga dushize ahantu ya telefone ngo telefone dogita zabona muganga yaraye kwizamu arasoza niwe madamu Floride yego karibu n'umushike ndinjira sinabakaje na gatoya acaranjana najanye je ngigiye nari nzi yuko bagiye kumvura bakarume ya maraso tundira rendez-vous ya 14 ariko aramvura arambaza kugene byagenze hari muri periode abastagere ngo bapime aho umwana munda bigeze ahora naho yebwe namwana n'ubwo no kumwana karakina nkamwereka impuzu irikiranye ganga umwana arakomeye kugira ikibazo
aca barapima bakiriko barapima uwo musitageri amaze ngo wewe uriko wumva iki boce nta kimwe numva mpereza ico cyuma aca wena arashirako aruhuza wahawe ngo nta kintu wumva numva ko umwana ariko aranyagaza ubwoye n'umubiri tumubona ibyo we ntacyo wumva aca asubira mw'ivuriro boce mu periyode ngo twaziye mitsinese ngo ntabwo bwakoreremo ngo ntacyo nari numvise hamaze abona dogiteri wanje Deo araje imana muheza agiye ashishikamaza hari ikintu wariye oya urafise ubwoba oya twagiye muri kure aca aragenda baca baransinganiza mu minota mikeya nari ndose umwana nza kubona barateretse uwo mukobwa hejuru ari umuzungu ndavuga nti mana urakoze mana hariya mama genda hamwe ya mama urakoze nimwitegereze uyu mwana mwiza yemwe Imana yatanze yego raba asa na mama wiwe Imana irakora ibitangaza amasengesho arahindura ibintu kandi Imana kandi yongera ihezagira abaganga bakora neza nubwira kugira ngo uyu mwana aboneke byavuye ku muganga yamukurikiranye Imana ikomeze kumuhezagira nawe bandaye hari mu mwanya ndamuroza cyo kumwereka Satani ntiyaretse gukora yarakibandanye gutera imigere mbwari yaratsinzwe aca umwana bamutoye baramutegura baramushira bamperekeje n'umutware nyene bari kumwe bamuhereje impwemu zirakatika zikatitse umwana arirabuye muganga yamubashiriye bari bakiri kumwe abonye umwana ahindutse yaciye amwubaha agenda kumushiramwo bombone bagiye kumushiramwo bombone umutware biranka rwose yibuka vyabete n'ubu nyene birasubiye banzanye bahejeje kuntegura ndamukubiseko sanga yabaye nabi rwose yirabuye rwose ndamaza oro cameze uko twarose umubiri ngo arihe cyane kwegishikana n'ibyo mu maso amana y'imijyo jewe mu nshuro zitanu yigira gatanu nta mwana arira nigeze mbona ariko urya namubonye arira nimba woba wamukeneye agatanu nubwo yoba ari muri morogo mu mwanya ndagusabye byerekeye n'Imana umwana ahindukire mu buzima nze kumubona ari umwana ndamwose aba umwana w'uruhange nifutse ndavuga mu izina rya Yesu baca nzarindira umugabo cyo gutanga ati baje kuntora ngo banjane muri shambre muganga atangura kumva tuciye tubazo nyine abaza abantu bagire setaniere ngo kuko anesthesie ziriko zirahera arambaza kuri bagisi yanyu wagize ibiro bingahe ndamubwira nari gufise ibiro 28 aravye kuri kaniye mugeze n'umwana abona nibyo nyene aracapa mbaza amarezita yaho nagiye ndaca byose nana kimwe nasigaza mu mirabyo mu isakoshi yanjye ndayitanye n'abantoye byose aca aratora bamwe cyo kuniye wewe bajeje kuraba agiye ndavuga nti jengira mbaze muganga nimba umwana yapfuye ndabimenye muganga ndamaje umwana arahari komada umwana arahari ngo umuzungu ntiwora yego urakoze n'uhamujyoba ndabitora uko nyene cyaguma ngaho ndarindira ndaja muri chambre ku munsi wa gatatu uwo murango uwo mugoroba urahera abaje muri chambre umwana ntwari bwabonane twari bwabonane turarara ndarara iryo joro umwana ntawo mbona kuwa kane buracana aho bukeye kuwa ku mugoroba twaragumanye uwo munsi wa gatatu ku mugoroba cyarataha dusigana n'uje kungwana atashe bukeye mu gatondo aragaruka yahitana agatebe kajya hepfo y'igitanda ntacyo twavugana yafise telefone aguma afyondagura ntawe ariko arandikira mesaje umunsi wa kane buraca mu gatondo kugera ku mugoroba iyo baza kumutora yahageze akataha arataha tutavugana ijambo nari nguma ndamuraba nawe ndabonye umugoroba arataha buraca no kuwa n'iryo joro ryo kuwa kane hanakimwe ndwara bukeye kuwa kane kuwa gatanu ndiri guko nyene wijoro kuwa gatanu nyabuze aragaruka kuva kuwa gatatu sindabona umwana nyabuze aragaruka mwijoro ndavuga mama abaganga barampenze bagombye kuguma ruhere ni ya misi yanje yo kuwa gatanu ibyo bihe byose n'amambura abana haba ari ku munsi wa gatatu tukaja ku maziko kuwa gatanu ubu rero bandindirije tuzogira amaziko kuwa mbere aho ari mwijoro kuwa gatanu uno nyene nkiyumviye ivyo nyene numva umuganga aje arirukanga arahamagara ngo Florida ari ngaha isante jedi ngaha ngo kubera ko utaza kuraba umwana yego Imana ishimwe kwe Imana urakoze umwana arahari ati umwana arahari umwana arahari yahejeje kugira
akampa pamperse muzane n'ikindi kigoma cyo guhindurira umwana urabona abaganga baca biruka data angwaje araba mu ibarize aratora ikigoma aratora pamperse ariruka akurikira muganga aragenda aragumayo aretse wa mwana aje ambarira tanti turafise uwo mubebe umuzungu Yesu nashimwe amina iryo joro naciye ndyama harimo amasaha y'ijoro agarutse umukobwa yarangwagije canaryama nasinzira nikangwe nko mu masaha 2 baje badodora za numva impindukiye ku mbona umutwara araje mbona na wa mugenzi wanje bamwe bazana baje kundaba baje sha umubebe namubonye arakomeye namubonye ndabibabwiye avutse umudamu yasaze kwera aca arandamutsa kwakundi nyene ahitana kagatoki waricari nimumubwiye nambaye ko yumva ati ubwenge ntimukwiye yamubonye ko atawumbona biri kumwe ndabona muganga ko nyene arashitse ngo rero ngije kosa wa mwana naciye mbyuka ubwo nyene candicara yo umutwara cyariruka ngazana agashete ruranze ndicarako cyo turagenda arasukuma turagenda kuraba umwana kubera uwo mwana ibyambagwa byiwe ntabyo narinzi umudamu nari namugenije ntuzuzuye kugura ibintu by'umwana tutaramubona naramuhamagaye yagusa ntibika wowe tuzogura ibintu by'umwana twamubona mugabo we mu kwizera no kumenya yasenga iyo mana yiwe aragura ibintu arabitegura arabigorora aragura isakoshi arabika hajya ntazi ahantu biri n'ubwo se twagenda we yitwaje agasashe kamwe ka kera kirabura karimo ikigoma n'akambaro k'umwana ibyo byose nta n'ibyo nari nzi turagenda kuraba umwana dushitse dusanga muganga aramuterura jewe urumva ntawe nzi byambaga ntabyo nigeze mbona je dutegura nguma ngaho niteze undi muntu nza mbona atera umwana azanye kumbe ni wa muganga afise wamwe turengutse shika imbere we turicara nko kumyena yicara ngo madamu itegereje muganga niraguza niraguza iyo umwana azanana kumbe ni wa muganga ngo madalisa ngo tora umwana uhezagira umwana ndatora teruye amasozi menshi ndarira avuga nti mana urakoze uri imana yishyura urisha amasengesho yanjye bwa bundi mwana wanjye ntiyabwashike muri morode ariho mu izina rya Yesu y'abamana akiri amashini ndarera ndosa aho n'amabere yari bwajemo kubera urumva igihe ababo nari mfise icizere undi mwanya ntasubira nkiyumvira turarera umwanya utari muto nyine muganga aratureka nyine turarera hageze ko tugenda tumusubije muganga amutwatse ati mugende rero aha dusubire tugiye umwana arira cyane biranka ko tugenda ko tuhava nyahanga muganga aca tubwira genda nimugende iki ni igikorwa cy'iwacu turamuhoza tuca turagenda umwana babonetse uko nyine amashimwe yahabaye k'uwo mwana ntibyari byoroshye imana ishimwe cyane imana yahindura ibihe by'umuntu urumva yaguhindura ibihe reka mbaye ndakoze ikindi kibazo none nta wundi mwana ufise uyu mwenyene gusa imana yabonye ko hari ikindi gihe cyayo reka turinde igihe cy'imana kuko n'ibyo yarabikoze atamuti w'ahandi hantu ufashe atamuntu yirukiye gusa ndi imbere y'imana asenga imana yawe yego urakoze cyane nagomba ndagukengurukire ukuntu washoboye kuza kugendera hano mu rubuga rwa Vuga Yesu TV wakoze cyane kuko twabateye akamo hanyuma uratwitaba imana ibahezagire iyi ntahe utanze zifashe imitima ya benshi urakoze cyane bakunzi b'urubuga rwa Vuga Yesu TV turashimiye ko murakurikirana ino ntahe kandi ntahe nziza cyane ntimwibagire abatarakora sabone ntimwibagire gushaka sabone hanyuma kandi ntimwibagire kugira gushaka jeme hamwe na commentaire kandi ikindi kigeretse ko ntimwibagire gusangiza n'abandi imana ibahezagire amen.